Okay, King mfasha gusharinga turabe ko abantu baza kuko space za kumara umwanya mutoyi. Nari naguhaye ntuze invitation mugabo mbona umengo sinzi nimba unanyumva. So twifuza ko mufasha gusharinga kugira ngo abantu baze duce dutangura. Hari n'uwundi tuza kuba turi kumwe yitwa ni Bonfils Niyongere. Tuza nibaza ko ari ikiganiro kiza nicamara umwanya munini kiza kumara isaha. Narijya ariko ku munsi w'Imana abantu benshi baba bafise icyo gukora. Ego mufashe no gusharinga canke gupartaja link kugira ngo turonke abantu badukurikira komsa ntidutambe twirorera. Ndabona hari abamaze gushika karibu, ndabona na Kingi, so reka naje mpartage n'ingoga komsa rabe ko abantu boza ko ewe space entre rero ziriko ziramenyerwa cane. Abasanzwe bateye babizuye abarundi kuri social media mbere bakoresha cane ni Facebook. Biraborohera gose, nirwo rubuga rwa mbere bakurikira kuruta za space. Mugabo umuntu ariko araraba n'ubu urabona ko bariko baragerageza kwijukira urubuga rwa X kugira nago ngo barumetrize neza. Uravye abitabira biraboneka neza yuko mu kanya turarindiye Bonfils aca tuba turaganira ku bijanye n'ibivugwa hagati nuko kuri hagati ya Tabara na leta y'u Burundi hazi imisi hari inyinyurana novuga ridasanzwe. Ntawumenya ukuri, ntawumenya ngo ninde ariko arabesha, kandi abahahombera bo babandanya guhomba, notama abanyagihugu ko aribo baheza bakagwa mu mporera. Ndatanga link ndabe ko tworonka abantu bashobora kujoininga canke kumviriza iyi space hanyuma duce dutangura. So ndabona abamaze gushika. Bonfils salam. Namahoro, sinzi ko muriko muranyu. Oya je ndakumva. Nari sanze ndiko ndasaba ko bodufasha gupartager link turonka abantu benshi kuko wowe urabizi ko iyi space taza kumara umwanya munini. Twokoresha umwanya muto ariko uwo mwanya ukaba mwiza. Burya gukora naho ni umwanya munini cane, hanyuma ugasanga umenga ni ibintu bitari limite. Sinzi jewe sinzi ko ari mode tutamenyereye bijya byo gukora amasaha menshi cane. Sindabikunda, usanga abantu barambiwe. Na jewe personnellement ndarambirwa n'ingoga. Oya narabonye abarundi, nariko ndavuga nti burya urubuga abarundi bakunda gukoresha cane ni Facebook. Ati mugabo unye bariko barijukira no gukoresha urubuga rwa X. Mugabo rero ugaca usanga nk'abantu bashasha bakiruza ko agasanga ikiganiro camaze amasaha 9. Navyo birafise n'akamaro kubera ko nk'ubu unye dukoze nk'amasaha 5 aba anyi bari ngaha anyi baraba bagiye haje nk'abandi nk'ubu abariko baravyuka bakaziramwo, abagiye kuryama bagaca bagenda. Nabonye umengo ni importance yuko biba amasaha aba menshi, sino ari ibintu bifise ntuze nibaza ko bikwiye kugira amasaha make hama bakavuga imbere yo gutangura ati kumbure turakoresha umwanya ungana gutyo. Biba vyiza, nivyo bita kadrage kuko ubundi bica biba vyinshi cane, kandi ugasanga banagiye dimwe horsije y'ibiriko biraba, canke ugasanga habayemwo mbere impari zitari zinakenewe gukorerwa ku mbuga nk'izi, kandi usanga abazungukiramwo ari abariko baratoteza abanyagihugu b'Abarundi uyu munsi. Yego cane gose. Hari amakuru ari kuronka mugabo bakayaronka bivanye n'amaetike baba bakoresheje canke aba batumye bazi ibibazo n'ibindi. Hari abantu none we wahaye link ngo bagire. Hari abo nahaye, hari n'amagroupe nayishizemwo kujya wayimpaye. Reka nanje ndabishiremwo hano duce dutangwa. Kijya kibazo jewe cara en fait ngira warakurikiranye ivyo rugwa hirya no hino, kandi si n'ubwa mbere. Mugabo harimo ibintu byo gusamaza abantu vraiment. Jewe nkunda kubivuga kubera kuravye ugwaruka muri kino gihe ibihe rurimwo, ugwaruka ruko ruragenda novuga gute ko baragenda basirimuka, ko baragenda barenga ingorane zimwe, abandi nabo bakaza kubasamaza muri ibi na biriya, kandi hari hageze ko ugwaruka rushobora kwibuka. Iyi space rero ni gatwe kiwanje, space heruka yari yateguwe ni radio nkorera, mugabo unya ni jewe nayiteguye, si radio vraiment. Niyo mpamvu rero urazi ko nakubajije ko ubu uri hafi urambwira uti kibazo nta kibazo, umuntu asangiza
ivyo ashobora kuba azi abandi nyene ibi bintu vyo ibiganiro umumenyeshamakuru yitwa Maxime Baremerwa niwe yakunda kuvuga ati twibukanye bishobotse twigishanye turigishanya canke tukibukanya ibitari bike hanyuma tukahaganirira tukaganira kandi duhuza canke tufise ivyo turiko turaterera nk'agacumu k'ubumwe kugira ngo ivyotuma igihugu gishobora gushayuka. Ubuzima mbona abantu bakiri bake ariko sinzi ubona mbona twotangura baza bakaza hanyuma wumvise ko ivyo vyiyumviro vyacu biheze tukaheza tukanasozera n'ibisanzwe kuko ikiganiro baheza bakacumviriza no mu nyuma bakagica bakivuga ko usanze hari ivyo bavuga canke bavuga ati iyo haba uyu n'uyu hamabona bukazobaronde ivyo je numva sinzi ko tuvyumva kumwe. Ego en fait jewe muri nari nabanje kurondera bari abantu bo muri Red Tabara ndababwira nti vraiment bibaye ngombwa twitaba abarundi nibaza ko bafite ibintu byinshi byo kubabaza ndarondera uriya muvugizi wabo arambwira ngo bari mu bihe bitoroshe ngo bikomeye ngo badashobora kuboneka mugabo ngo ikindi gihe ngo barashobora kuzoboneka urumva byari byiza iyo bari baboneka hama baratuza nawe ntiyanyishuye naramwandikiye ndamubwira nti vraiment ibyo mukora nimba aba ari ku nyungu y'abanyagihugu murakwiye kuza mukishura rero ibibazo bafise kuko urumva harimo sinzi ko bisanzwe biri mu kazi kabo mugabo harimo ibintu ubona umengo biri flu nimba ari ukubesha nimba numbaza ugasanga abarundi bakeneye mumva ikindi gihe rero nibaza ko abanyagihugu nibabona biri ngombwa bakabona ko bikenewe barashobora kubivuga tukazosubira tukagerageza tukabarondera. Urumva hajya naho yakubwiye ko ntiyitaba nk'umutumira ariko ntugire ngo arareka gukurikirana ibiganiro ku buryo nk'ubu ashobora kuza akinyegeza oya ntiyinyegeza niko bisanzwe barabikurikirana aya mantuze ndamaze kuyabona benshi barabikurikirana space cyane kandi igihugu uko kimeze gifise iperereza nticoreka kuza kirumviriza ibintu biko biravugwa cyane bivugwa nko kuri ibi bintu barumviriza bumvise atakirimo bakabireka kuko ikintu cyose citwa makuru kiba ari ngombwa ku bantu bakorera ivyo bihugu nico kimwe nabo muri Red Tabara bakubwiye ko bataza gukurikirana ntibareka kubikurikirana bareka kubikurikirana directement mugabo bararungika babikurikirana kandi bakumva ivyavuzwe hama akavuga aba bantu batuvuga ivyo tutashaka canke badukebuye aha ntibibura ico bibigisha canke bibungura mu ruhande rumwe canke urundi. Yego oya nivyo vraiment nivyo reka nze duce dutangura hama nibutsa bariko baraza ko bodufasha gupartager link bof turaza gutanga amajambo canke turakora commentaire jena turaza gutanga amajambo usabye ijambo ureka kugira benshi turabyabaha kuko gusa uraba kuri ya masaha nakubwiye. Okay sawa reka dutangurane n'aba anyi bamaze kuza abandi barashikiramo kuko mbona umwanya uriko uragenda. Bonfils rero ngira uramaze warabonye mu minsi heze harabaye nibutsa abakiriko baraza ko twateguye ikiyago na Bonfils kubijanye n'ibivugwa hazi imisi bivugwa hagati ya leta y'u Burundi na Red Tabara mu mwaka uheze. Mukuru w'igihugu mengo yabifashijwemwo na bamwe mu bihugu vya Burayi mengo aho basaba abo muri mengo bari bamugendeye acasaba abo muri Red Tabara ko bokwishikana mbere bagaca bashira mu nzego z'igihugu bakabademobiliza abandi bakabashira mu gisirikare bakava muri ariya mashamba. Ico Red Tabara yaciye ivuga ko kidashoboka ata muntu wo muri soda muri Red Tabara ashobora kwishikana ngo ku gihugu c'u Burundi. Mu nyuma yaho habandanje kunyinyurana mwarabonye vyagiye biraba ku kibuga c'indege haba hariya muhinga itandukanye y'u Burundi bagenda Red Tabara ikavuga ati nitwe twateye ikavyemanga. Leta y'u Burundi yari ifise agacerere kanshi mugabo muri ino minsi muri kino gihe mu by'ukuri leta y'u Burundi ko yavuye mu gacerere Red Tabara niyo agize icikora igaca ivyandika mu minota mikenya leta y'u Burundi nayo ica yandika ikavuga ati reka ivyo mwavuze n'ububeshe. Hosama rero murazi hari ibitero vyabaye muri Kongo hanyuma Red Tabara icirandika iti abasirikare 9 bintwaza ngabo abasirikare bakomeye 9 bintwaza ati twabafyese nta numwe yasigaye muri izo ntwaza ngabo hamwe n'abariye babo basanzwe bakorana mu gutera nyene. Ngira warabonye kuntu
igisirikare c'u Burundi caciye kivuga bati ahubwo Red Tabara ibintu ivuga no kwiyemera gusa no kwirata ati ahubwo mu minsi iza tuzoshira habona tubagabanya amanyama tubereke ko twebwe turi leta tuzoca dushira habona nabo twafatiye ku rugamba atapana tujya dukoho tungahe bashira habona bakavuga ngo ni vya leta Bonfils wowe rero sinzi ngira warabikurikiranye kandi wowe usanzwe ukurikirana cane ibi bintu vyo muri Kongo niyo mpamvu nakurondeye ndabizi ko wowe vraiment ibintu uranavyumva hari n'amatera umuhoro ukoresha jewe ntabanzi akangora niyo mpamvu nanakurondeye wowe wabonye gute bijya nyinyurana harimo umwabesha muri bajya abantu ko ari baswate Red Tabara irabesha canke leta y'u Burundi irabesha sinzi nimba biri no mu mataktike bakoresha kugira ngo baremesha abanyagihugu canke bihagarare ko wewe bijya bintu wabibonye gute ubwa mbere nagombe ndagushimire ko wantumiye muri kino kiganiro ndakuramutse ndamutsa n'abariko baragikurikirana n'abazogikurikirana ubwa mbere nta numwe dushobora kwagiriza ko yabeshe canke yavuze ukuri mu gihe umwanya utaraduha amakuru y'ukuri ku vyabaye hari mugabo harimo umubesha umwe byanka bikunda none bose bo bavugisha ukuri ntituzi ngo ninde nivyo mugabo umubesha twebwe ariko ntidushobora kwagiriza umuntu muri iyo migwi ibiri ngo numubeshe kiretse se amakuru yizewe ikibazo ca mbere no kuronka amakuru yizewe atavuye ku ruhande rumwe yavuye kuri izo mpande zose hamwe ushobora kumenya uti muri Red Tabara bavuga intwazangabo 9 zapfuye ukamenya uti muri izo ntwazangabo 9 harimwo koloneli naka canke general naka yarajejwe iki harimwo major naka yarajejwe iki harimwo kapitene naka yarajejwe iki harimwo bariyetena batatu naka na naka muri promotions n'izi canke bavuye mu ishamba bari bajejwe iki bari bajejwe ibinibi bari bajejwe ibinibi ico gihe kuko bavuga ko n'ivyangombwa vyabo babifise ico gihe ucutangura rero kurondera mu gihugu uti mbega bo baratanga amatangazo ku miryango yabo bantu bapfuye kugira ngo babashingurane iteka cyangwa ukaba ufise umuntu ari gwantanamo hamwe bakunda gushikanira ibiziga bivuye hanze ashobora kukwibira ibanga akakubara ati hari ibiziga vyaje hashitse ikiziga ca koloneli naka ca major naka ca kapitene naka canke ca lieutenant naka canke ca caporal naka canke deuxième classe canke première classe naka imiryango bayihamagaye gushingura bariko bahamagara umuryango umwe kugira ngo babashingure rimwe babone ko ari benshi ivyo ugacumenya uti bimwe rero Red Tabara yavuga ukuri nuku kuri ivyo bintu ama ivyavuzwe nabaratuza ugashobora gusanga uti nk'umuvugizi w'igisirikare ukuri yavuze nuko inyuma yavuze niki ibi ndabikubwira kubera ko mu bintu vyitwa strategie de communication mu gisirikare yafise akantu wogira uti ni kinyoma canke n'ukuri bivana nuko twohava tuvyita kuko muri strategie de communication haba mu gisirikare canke mu kiroberi barafise uko bagerageza guca inguvu umwansi baba bahanganye mu vyo baba bariko baravuga nk'amakuru bashikirira nivyo benshi bakunda kwita guerre de communication canke guerre médiatique urumva rero muri ivyo vyo guca inguvu umwansi harimo no kumuca ivutu mu kugomba kuvuga ati umwansi twamuhashije ngira ngo mu myaka y'igihe c'intambara ko wangana sindabizi ariko amakuru warayaronka kandi nawe uri muri murunganwe canke generation bita generation mu Faransa babunye intambara yo kuva 1993 gushika aho tuyigezemo n'ubu tukiriko turayidwibiramwo umenga n'uruzi turiko turoga uribuka amakuru yatangwa haba mu gisirikare canke mu kiroberi ca CNDD-FDD canke FNL canke yindi migwi yari ihanganye n'igisirikare c'igihugu ntiwasanga ari amakuru amwe kandi wasanga kugira uronka amakuru y'ukuri bigorana cane kuko umwe wese ku ruhande rwiwe agerageza gukingira amakuru yiwe hanyuma kandi iyo umubajije amakuru y'umwansi bahanganye akavuga ko umwansi yamuciye inguvu yamuciye intege mu buryo bwose bushoboka iyo rero nimwe mu mikenyuro canke strategie de communication mu bihe vy'intambara canke mu bihe vy'ingwano nta numwe avuga ko yatsinzwe bose bavuga ko batsinze hanyuma ikiba gisigaye ni wa mwanya wo gutohoza wewe nk'umumenyesha amakuru atohoza canke nk'umugwi ushobora gukora amatohoza hamwe urondera akantu kamwe kwako mbega bavuze ko hapfuye koloneli eske koloneli Mfiritano yapfuye yego me yapfiriye mu Kirasaza nivyo mu muryango ugasanga hari ikiriyo aho ukacumenya uti nivyo koloneli Mfiritano yapfuye ibi byose ntidushobora twebwe nk'abariko bakurikirana ibiganiro bitangwa ntidushobora kwemeza ko Red Tabara yavuze ukuri canke ko umuvugizi w'igisirikare yavuze ukuri ahubwo twebwe tuvuga tuti ikintu kiri ukuri nuko aho hantu habereye intambara
uti kubera iki ukuri ko aho hantu Rubwebwe habereye intambara. Red Tabara yavuze ko yahateye kandi kica abasirikare b'intwazangabo 9. Umuvugizi w'igisirikare nawe ati aya makuru bariko baratanga siyo ahubwo barahagesereye mbere bamwe twabafashe tugiye kubereka. Aha rero uca usanga ko uca wumva ko ukuri kuhari ni uko intambara yahabereye aho hantu canke igitero ikintu co cahabaye carahabaye ko niko kuri. Ibindi vyose n'amakuru y'intambara ava ku muhari ava no kuri leta udashobora kwemeza uti uku n'ukuri canke ikindi kinyoma, ahubwo yafata nk'amakuru atangwa na bamwe n'abandi ico bita mu gifaransa version ya bamwe n'abandi ugomba kwiha intambwe kugira ngo ntuhave usanga winjiyemwo hagati ngo ube umwe mu bariko baragwana kandi wari urika gukurikirana ayo makuru usa nk'uri inyuma nk'umumenyesha makuru ugomba guha amakuru abanyagihugu. Uvuga uti rero muri Red Tabara bavuga ko bishe abasirikare 9 mbere b'intwazangabo kandi intwazangabo 9 ntizishobora gupfa zonyene, abari kumwe n'abandi basirikare barerekana n'ibigwanisho babatse. Uriko rero ugenda uraba no ku masanamu urabikurikirana ukaraba uti mbega murajya amasanamu yazijya nkoho aho bazifatiye berekanye amasanamu ya hari n'amasanamu atemewe kwerekana mu byo bita deontologie de l'image muri iyo stratégie de communication nyine hari gihe hari amasanamu atemewe kwerekanwa mu bihe by'intambara. Hakaba rero n'ayandi makuru bavuga ati aya turayerekana canke turayavuga. Naho rero nakubariye nti twebwe nta ruhusha na rumwe dufise rwo kwemeza kwa ayo makuru yatanzwe na Red Tabara ari ukuri canke atari ukuri canke amakuru yatanzwe na baratuza ko ari ukuri canke atari ukuri. Tugarukira ku kurondeza kumenya mbega abo basirikare 9 ni bande, bakorera mu makamba yahe, muri etat major, muri ordre de bataille barayafise amabanga yahe, kuko intwazangabo ibifise amabanga guhera kuri chef de proto kuduga gushika kuri commandement de régiment ou de brigade. Murakoze. Hari n'ikindi numvise sinzi ko nabo makuru wayumvise kuko hari abandi bagwanyi ba Red Tabara bashika kuri 10 na bangahe bo bari mu mpimba warigeze vyumva. Bagwanyi ba Red Tabara bari mu mpimba abunzi nabafashwe mu gihugu cy'u Rwanda barenze urubibe batabizi bayekanwa barashikizwa n'umugwi w'igihugu rero kuraba umugwi uri hagati y'ibihugu rero kuraba abantu barenga imbibe mu nyuma baratangwa ku rubego rwa Gasenyi Nemba barajanwa mu mabohero y'Ubujumbura. Ahubwo dushaka kumenya uyu munsi mbega bafashwe gute mu mabohero, ubwo agateka kabo karacakingiwe canke barahohoterwa baragirirwa nabi. Nivyo dukeneye kumenya. Umugwi CNDH ni ukwiye kurikirana ivyabo cane cane mu gateka kazina muntu n'ayandi mashira hamwe mbere harimo n'ishamwe mpuzamakungu n'amashirahamwe y'akarere bakamenya bati abo bantu bariko bapfunzwe gute bafashwe gute mu mabohero aho bari. Ariko bofite utabeshanye ubwo umugwanyi wa Red Tabara yoba ari mu nzara za leta uko yoba batiteye kuba babatanze bose yofatwa neza sinzi mugabo mengo bashobora kuba badafashwe neza cane. Nta makuru nanje avyemeza cane mfise mugabo mengo hariho nabo bakuramwo bagatwara umwe ntibamenye niyo babatwaye nta n'urwandiko ruhari. Mugabo jewe narumvise ko ni n'amakuru ntibandanya ntoza nanje ntararonka ko hari abandi bagwanyi ba Red Tabara bashobora kuba bari mu mpimba ari nabo baratuza yavuze ashobora kwerekana. Mugabo abandi bagaca bavugura ugerageje gusoma amakomantere bakavuga yuko muri abo bagwanyi bandi bavugwa arabitiriye Red Tabara, kubera ko naho leta y'u Burundi ivuga ngo Red Tabara ngo nize, umukuru w'igihugu yaravyivuga aravuga ngo Red Tabara nize tubashire mu nzego z'igihugu abandi tubademobilize abandi. Kandi urabizi ubwa mbere leta y'u Burundi yavuga ko Red Tabara itabaho, babati ati nakagwi k'abasuma birirwa baradurumbanya umutekano ati bose tuzobaboha, ikindi gihe ntibagire ico babivuze ko bakanuma. Mugabo uravye ukuntu kwishurana kwa hafi na hafi Red Tabara irakora ikintu bari active kuri social media, baca berekana amatangazo, bagaca berekana buri gihe n'inkoho bafashe, bagaca berekana n'imyambaro n'ibindi bintu byose bagiye barafata. Sinzi ko urabibona neza kuntu igisirikare c'u Burundi gica kinyaruka n'ingoga gigaca kireagisa. Sinzi nimba barabonye ko ivyo Red Tabara ishikiriza abanyagihugu bace bavyizera, igisirikare c'u Burundi kikavyuka kavuga iti reka tuze turabeshoza ibi bintu tureke kuza turanuma ntitubinegirije. Mugabo uko biri kose baremera ko hari umugwi wagiye mw'ishamba ufata ibigwanisho kugira ngo ukureho leta ihari hakoreshejwe umuheto. Ko mu byo bandika Red Tabara buri gihe bama bashiramwo ngo twiyemeje kugwanira amasezerano y'Arusha, bakaca basaba leta ko ngo yokwemera hakaba ibiganiro. Red Tabara iremera ibiganiro, nama ndabisoma ama declaration yabo yose kwemera ibiganiro kugira ngo haba amatora ateguwe neza arimwo bose kandi arimwo umuco. Mugabo ugacuraba ibyo leta y'u Burundi cishikiriza iri tagazo cyo biherekwa gushikiriza byarantwengeje ndavuga what none abantu basigaye
hasigaye Red Tabara ivuga iti twebwe abasirikare 9 baba ofisi kandi nkuko bivuze burya abo naba bavuze nimba abasirikare 9 bakuru babishe nuko baba bari kumwe n'aba ate babo nuko baba bari kumwe n'abandi bari kuri front kuko leta bivuga ko cette fois ariyo yakoze ico gitero ikagenda guteraho abo basoda b'u Burundi bari ikindi gihe leta bavuze baduteye turivuna canke twari muri patrouille hama baradushotora natwe duca turabarasa mugabo unye leta y'u Burundi igacivuga iti oya reka ati ibyo bintu bariko barabesha abo bahungu ati ahubwo vuba cane gose turashira habona ibigaragaza neza yuko bariko barabesha ati twaranabafashe benshi tuzobaca tubashira ahabona urumva neza yuko abantu harimwo novuga gute harimwo sinzi ko biba biri mu kazi kabo gira mugabo barimwo gusamaza cane abarundi rero ngarutse cane ku byo Red Tabara ikunda kuvuga jewe ndabona neza yuko bisa nkaho bidakunda n'umwihwezo wiwanje ko Red Tabara ivuga iti leta y'u Burundi muremera ko tuganira canke ntimwemera ko tuganira dushira ibintu ku murongo ndafise ubwo bako leta y'u Burundi ndashobora kwemera ibi bintu kandi kutemera ibi bintu Red Tabara nayo igacivuga iti ntitudohoka kuco twiyemeje tuzoruhuka ari uko tubishitseko tuzoruhuka ari uko tugifashe kandi abo bariko baragwanya n'abantu nabo bafashe inkoho baja kugwana bagwana ubutegetsi bwari buhari ico gihe no kuvuga ngo namye numviriza discours y'umukuru w'igihugu ariko aravuga icatumye baja kugwana ko batari bazi ko bazobishobora babona ko ari ibintu bidakunda babona ko bafise inguvu nkenya kugwana na leta kugwana niki wewe rimwe na rimwe n'ibyo ufungura utabifise na Red Tabara ugacubona nawe umengo ntabyishoboye mugabo onye urumva nta ubaza inguvu zawo nikibatera kuba bavuga ivyo mugabo ndafise ubwoba ko ibiganiro leta y'u Burundi ashobora kuvuga iti twebwe turicaranye na Red Tabara tuganire ku kibazo ikiniki sinzi rero ko nawe hari yindi ntuze ubibona ko nibutsa bari ngaha ko space iza kumara umwanya mutoyi ntabwiza kumara ya masaha tumenyereye amasaha 5-6 biraza kumara umwanya mutoyi turiko turagana na Bonfils twari twamye tuvugana tuti mbega turaza guha ijambo ufise ico yoshikiriza canke atubwire nawe amakenga afise canke kuko urumva leta y'u Burundi ivuga ngo igwanira abanyagihugu Red Tabara iti natu tugwanira abanyagihugu umva rero biraturaba mu gihe wowe ufise nawe ico ushikiriza canke ico wovuga kuri ibi bintu urashobora kugira ico ushikirije hanyuma tukaza gukrotira Bonfils murakoze n'ubu ngerageje kumva umenga ikibazo ni kimwe ni ikibazo cyo kuvuga uti mbega leta izohava yemera ibiganiro n'abayirwanya y'aba Red Tabara canke ba FNL banza bampema canke n'abandi bashoboka ariko abamaze kuboneka hanini ni Red Tabara niyo FNL yanza bampema ariko yo ntivuga ko isaba ibiganiro Red Tabara ariko mu vyivuga iravuga iti turakeneye ibiganiro kugira ngo hubakwe leta yubahiriza amategeko yubahiriza kugira ngo hashobore gutegurwa igihugu kigengwa n'amategeko bihereye ku matora bihereye ku gutunganya ivy'igihugu kuri ico nagenda kumenyeshe ko kugira ngo leta bafata ingingo yo kuja mu biganiro n'umugwi kanaka canke umuhari runaka si ugushaka kwa leta canke ugusaba ko umuhari kuja mu biganiro bituma leta yita ibiganiro bwa mbere ni ivyo bita mu gifaransa rapport de force uko ingufu ziba zimeze ku rubuga rw'intambara mu gihugu cane cane hanyuma kandi akabaho nuko Professor mbabarira ndaguciremo I'm sorry baradagucewa ari commentaire mbonye ngaha yaranyumije umuntu yitwa ngo Senyamwiza yanditse ibintu ngo murashaka kuyisoma ngo nta numwe abesha bose ngo bakoze ibyo bategerezwa gukora ngo none ngo ko basanzwe bakorana ngo mbega none bizobatwara umwanya ungana gute kugira mutahure ko Sinduhije akorana na CNDD-FDD turiko tuvuga Red Tabara ntituriko tuvuga Sinduhije ariko nabonye ko yasavye ijambo nabonye ko ari mwongaha anyingira ni waheza araheza tubwira ivyo yanditse numvise umengo sinzi bandanya Bonfils kumbure hari amakuru yo bafise araza kuyadusangiza reka nariko ndavuga ko kugira ngo leta y'igihugu yemere kuganira n'umugwi uyigwanya kandi ukoresheje ibigwanisho bivana n'ivyo bita rapport de force mu gihugu hanyuma bikavana nuko mu gihugu vyifashe hama bikavana nuko hariho abantu canke amakungu bariko babwira leta
bati aba bantu ivyo basaba birumvikana, ivyo bavuga birumvikana, genda muganire nabo. Sinzi ko hari uwibuka ibiganiro vya Sanegidio vyatangujwe na Perezida Sylvestre Ntibantunganya, mu nyuma bihandanywa na Petero Buyoya ku mihari ya CNDD-FDD canke CNDD, hama n'iyindi mihari za Florina n'izindi bariko baragwana ivyo bita ngo PMPA, Parti et Mouvement Politique Armé. Hanyuma vyavuye bishika no ku masezerano yarusha no ku masezerano yo guhagarika intambara. Urumva rero kugira ngo abantu baje mu biganiro bwa mbere nivyo bita rapport de force, uko mu gihugu vyifashe, abantu bariko barapfa, igisirikare ntigishobora gukingira umutekano w'abanyagihugu canke igipolisi, hanyuma mu gihe batagishoboye gucunga umutekano w'abanyagihugu n'ico gipolisi, ikirobere kikaba kiriko kirahungabanya bimwe mu bigize ubuzima bw'igihugu. Hanyuma kandi hakaba ivyo bariko barasaba vyumvikana kandi bifise ishingiro, hanyuma amakungu nayo akaba avuga ati genda mu biganiro, bazi ko hari ambargo, hakaba n'ibindi vyariko vy'ibihugu cane cane vya Buraya bavuga ko bisanzwe bifasha, vyariko bisaba ko bisaba intwaro ya Petero Buyoya kuja mu biganiro. Nuko igihugu gishobora kuvuga kiti reka turemeye tuganire n'abo bantu bariko baragwana, kuko kugwana ntawe ushobora kumara abandi canke guhezanya, reka turabe ko twoshobora kuganira kugira tugire aho dushika. Ivyo vyarabaye muri kahise, sinzi ko arivyo tuzobandanyamo, ariko mu Burundi niho honyene habaye ibiganiro mbere bigashika no kuvanga igisirikare. Ahandi hose mu karere ibiganiro vyaraba ariko bikaruhira gusanga abariko baragwana canke baretse gushira mu ngiro ivyo bumvikanye, hanyuma bikavamwo intambara ituma mbere hagira uwutsinda avuga ati ndatsinze, uwundi nawe ati uwutsinzwe ntibatsindaho, canke ati turashobora kugira ivyo tubahebeye canke dusangira, mugabo igihugu giteza gutwagwa mu karere, haba muri Kongo, haba mu Buganda, haba mu gihugu c'u Rwanda no muri Mozambique. Washaka muri Mozambique naho bageze aho bumvikana, umuhari witwa Renamo menga na Frelimo witwa Kamuzubanda n'abandi, canke Unita muri Angola naho honyene ibiganiro vyarageze ahantu, mugabo mu nyuma uribuka ingene vyaciye bigenda. Savimbi avuyemwo mu nyuma yaciye apfa bamaze kumwica, abagwanyi biwe bamwe bashigwa mu gisirikare, abandi bashigwa mu buzima busanzwe. Amahoro acaraboneka muri Angola. Muri Mozambique sindavyibuka neza uko vyagenze, ariko ndibuka ivyo vya Renamo, Frelimo harimwo no guharanira kwikukira. Ariko mu bihugu vyo mu karere atari mu Burundi nta handi habaye ibiganiro. Hama mu Burundi naho habaye ibiganiro, turavye amagume turi mu uyu munsi tuca dusanga umenga ko habaye guhekera ku nyonzo no gukanyira inkamba hatagira uruguma, kuko abaje bahawe igihugu ku meza y'ibiganiro uyu munsi bifata nk'abagifashe n'umuheto, bakibagira iyo bavuye mbere. Museveni mu ikete yandikiye Nkurunziza mu mwaka wa 2018 irabimwe, hariho akantu kumenga karabasoba canke barakibagira. Uravye n'umunsi mukuru w'abagwanyi bamwe ariko baragira umenga abandi bose ntibagwanye kiretse bariko bagwana muri CNDD-FDD. Ivyo rero biratuma bamwe mbere n'abandi bavyura agashavu bavuga bati mbega ibi bintu barimwo nibiki, urukino barimwo n'uruki. Hanyuma kandi nkuko wumvise Senyamwiza bivuga, hari n'abibaza bati ubwo ko Rede Tabara ivuga ibi leta nayo ikihutira kuvuga ibi, ntibwo barukino boba bazinanyemwo. Ni ipoteze batanga, ariko twebwe nta ruhusha dufise rwo kuyikonfirma canke kuyefirma. Murakoze, reka abandi baragira ico bivuze ko murakoze. Mugabo Bonfils banzureke gatonya, hari ikintu wigeze kuvuga ko mu ntango z'ispace uvuga uti pega baba tipe 19 bari bafashwe batanzwe n'u Rwanda baracari bazima, baracakwiye. Je mu minsi heze narasomye amakuru yanditswe na King Umurundi kuri Twitter avuga ko hari umwe nimba bamubujije kwivuza, sinibuka neza, haraheze iminsi nimba bamubujije mengo bajya batipe. Ndafise ubwo ko bashobora kuba ahubwo ndafise ubwo ko bashobora kuba bari 19, sinzi ko bagikwiye vraiment, kubera ko urabona kijya gihe hari hakirisha ishavu ryinshi cyane. Leta y'u Burundi ifise ishavu, batemera ko ari Rede Tabara, babita umugwi w'iterabwoba, bavuga ko arabasuma. Mugabo ubu unye mu matangazo ya Gaspard baratuza bakandika bakavuga ati banati Rede Tabara ivyo yababwiye ntimuje navyo ngo mwemere, bati nababeshi. Nibaza yuko tohava uguma muri iyo cadence canke
canke urwo ruvyino rw'iyo migwi uko ari ibiri dushire Bofisi wariko uravuga Bofisi ubwa mbere uranyumva ndakumva ubwa mbere nari numva umenga wahoze hanyuma ntangura kuvuga ariko ubu naretse bandanye ego oya nushaka ureka no kumyotinga we hari amakuru ufise y'abari abantu 19 King umurundi yaravyanditse kava ko bashobora kuba batamerewe neza harimwo umwe mbere ashobora kuba yarari karamutabariza avuga ko atamerewe neza mugabo niyo yakumbura yaza gusaba ijambo akagira ico bitubwiye ko turaza kumuha ikaze mugabo muri kano kanya turiko turaganira hagati ya leta y'u Burundi na Rede Tabara ninde avuga ukuri kuko abarundi nibaza ko batakira abana bo kubeshabesha ngo ugira iki niki abenshi urabona n'abajene baraza ubwenge baraja ku space barakurikirana baraheza bakamenya ukuntu batohoza amakuru urumva muri kino gihe ntituzi ngo ninde ariko avuga ukuri kumva tubiza bwo naho tutarabagiye politike canke ngo tube muri iyo mihari nibiki muga hari biraturaba dutegerezwa kumenya ukuri kuko yanditse ubundi agaca yiruka akandika urumva ko haba hari akantu katameze neza hari abasavye amajambo Bofisi nzi ko wakurikiranye sero n'ukuntu bagiye barayasaba kugira ngo ucufasha kuyabaha bakoze imbere yuko tuyabaha ivyo vy'ukuri uri kuravugana kubwiye nta muntu n'umwe yemerewe kuvuga ngo kuno kuri canke iki ni kinyoma kuko uri kurumviriza amatangazo ubwayo hariho ivyo atuzuza kugira ngo twebwe tuvuge tuti kumbure ukuri kuhagaza ukuri nakubwiye ni kumwe nuko habaye intambara hajya ahantu ico baragihuriza ko bose yaba baratuza yaba n'itangazo rya Rede Tabara ariko iki biba bisigaye habasigaye kumenya eske izo ntwazangabo 9 zarapfuye ni bande bapfuye amapete yabo nayahe amabanga bari bajejwe nayahe hanyuma ivyo baratuza yavuze ati tugiye no kuberekana reka rero tubiha kanya turindire tuzoheza tubone ivyo avuga niyaberekana bavuga ko ari ukuri canke atari ukuri ariko nakubwiye nti muri strategie de communication cyabi gisirikare canke ivyo birobere baba bafise ukuntu batagomba guca ivutu baba abari ku rugamba baba n'abanyagihugu mu byo bateza gutanga ko nk'amakuru akarorero ndaguha na akarorero k'igihe cyose cyo mu ntambara uko abasirikare baba bapfuye ntibaca bavuga ngo hapfuye abasirikare 10 canke 20 naho byo bavyashitse bagapfa hanyuma kandi ni nkuko ikirobere naco kiriko kivuga amakuru y'abasirikare cavuga ko nk'ipozisiyo y'ako abasirikare 30 canke 50 cabafuse bose atanumwe akihari mu ugasanga aho hantu nta n'uwakomeretse nta n'ikintu na kimwe cabaye ahubwo abaroberi bahasize ubuzima abandi banafashwe ivyo byose ni strategie de communication abariko baragwana bahanganye bashobora gukoresha ahandi no guha nk'akarorero ni gihe c'intambara yo muri 2011 ahantu itwa Danire muri Somalia ico gihe mu gisirikare bavuga ko hakomeretsa abasirikare 6 nta bindi vyinshi bavuga mugabo hari hapfuye abasirikare bashika 50 urumva rero baba banka guca ivutu abari ku rugamba abari mu gihugu no guca igihugu muhongo aho ni ku ruhande rwa leta ku ruhande rero rw'abaroberi nabo baba bashaka kugira ico bita guerre de communication bati tubumvishe ko twabahashije ni nkuko no ku ruhande rwa leta guerre de communication barikoresha cyane iyo bagize abo bafashe kugira ngo babavugishe bademoralize n'abasigaye babahamagare mbere kwishikana ku gisirikare kugira ngo baze ku murongo wa leta iba yatanze ivyo rero ni strategie de communication cyari kiroberi canke abasirikare bakoresha mu gihe bashaka gutanga amakuru y'ingwano nta na rimwe batanga amakuru yuzuye uvuga ngo nukuri kuzuye ubwo ushobora kushira imbere ukavuga ukuri kuzuye ukuri kuzuye uguhabwa n'umwanya mu gihe bavuze ati hari intwazangabo 9 zaguye aho hantu rubwebwe utubazo uti mbega aho hantu rubwebwe kugira habe hari intwazangabo 9 hari abasirikare bangani kugira intwazangabo 9 zibe zira ahantu hamwe haba abasirikare banganike ni kuvuga habarimo nka komanda batayo komanda ansego S3 ajejwe vy'ama operation canke ibikorwa vya gisirikare habare ba komanda do kompanyi 3 canke 4 sinzi namba hari amabatayo 2 canke 3 ntavyo nzi ni kuvuga ko aho hantu uwo muhari wahateye nta musanze abasirikare ngira nta n'uwasigaranye n'ubundi kugira intwazanga 9 zihagwe zose abasirikare baba bagize ico bita debandade mu guhunga hatanumwe ngira yasigaranye n'ubundi ni kuvuga intwazanga 9 kugira zipfe abasuzo officier n'abatrupe bamwe ba deuxième classe kuduka kwa bakaporale n'abandi ibitigiri vyabo ntiba bivugwa kwabo kuvuga aho hantu baba baratishije ivyo bita kuratisa canke gutraka ndakubwiye rero leta nayo ivuga iti kumbure barabesha twe ntitushobora kuvuga ngo barabesha canke ntibabesha ahubwo bavuze ko babesha reka zobitwereke anatwumvisha amajwi y'abo bantu bari hamwe n'abo abantu sibo canke sibo
dufatiye Ego kuvyo mugabo murakoze. bose mbabarira tuvuga ko imbere naho naringira nk'ijambo abarisavye wigeze wumva abantu bavuga hari abantu babisomye ko Red Tabara ngo yica abanyamurenge muri Kongo. Ibi bintu we wigeze uvyumva nawe? Ndamaze kubona aho bavyanditse babisoma, mugabo nta munyamurenge ndumva turavugana, harabo tuzinanye, nta urambwira ko yamwishe canke ngo vyagenze uko. Kandi ibintu vy'abaroberi biba bigoye kumenya, hama haba harimwo n'amakuru usanga atariyo canke ariyo canke hariho ibindi vyinshi, na cane cane ko aho hantu muri Kongo ahantu hashika amarezo sociaux canke ama internet ngo ushobore kuronka amakuru ku mwanya wo kandi mu gihe cyo hasanzwe hari imigwi irenga 100 y'abantu bitwaje ibigwanisho mu buseruko bwa Kongo. Ahantu rero hari imigwi irenga 100 biba biguye amakuru avuga ko Red Tabara yica abanyamurenge canke yabivye inka. Kubiba inka ndamaze kuvyumva, ariko kubica utavuga uti yishe naka, kuyo bariko barerekana nk'aba bita ba wazarendo babosha abantu babahora uko basa, bavuga ko ari abatutsi canke bariko barabarya inyama, urabona ama video yavyo ukabibona. Ivyo rero amakuru yanditswe kuri Red Tabara bavuga ko yateye abanyamurenge yoba yabivye inka narayumvise, ariko sinabonye ibiri live nk'ibi tubona ku ma video y'abantu bahiye bariko baraturirwa, bariko bararibwa kubera uko basa canke kubera ubwoko bwabo. Sinzi ko ari iyindi strategie de communication yoba ari hari canke ibindi, ariko sinobivuga ko amajambo menshi niba barabikoze bakoze nabi. Red Tabara igwana na leta y'u Burundi, nigwana n'igisirikare c'u Burundi, binashobotse mbere ijabuke mu gihugu c'u Burundi bagwanireho na leta y'u Burundi, hanyuma bayisa ibiganiro bafise mbere n'ivyo berekana bati kumo bakunda kuvuga abasirikare ati twararwanye turaserukana isemo, berekana isemo baseruka. Mbe nyene kubera iki wowe usanzwe ukunda gukwikirana mwene ivyo bintu, kubera iki ikirobere kivuga ngo kigiye kugwanya leta y'u Burundi kigaca kija muri Kongo, kandi no mu Burundi hari amashamba, bo bari ubwoba canke ntibaba bari baragwira ngo bagire ingufu zikomeye canke bafise izindi mpamvu? Ivyo sije no cicura ico kibazo, ariko nibaza ko ni imwe mu ma strategie do combat canke do preparation baba bitegura bavuga ati reka twitegure tuzohave doja kugwanira mu Burundi. Leta nayo yabimenye igaca ibasanga ikavuga iti reka tubasange ntibazokwigire binjira. Ariko no mu gihugu urumva baramaze kuvuga ibitero bahakoze mu gihugu, biba vyo canke bitaba vyo, nkuko nakubaye nti si twebwe tujeje kuvuga ngo ukuri canke sukuri, ahubwo twebwe turafata amakuru batanze tukayaha umwanya tukamenya tuti mbega namba bavuze ko bateye igitero ivugizo wa Rubondo canke ahandi canke Igihanga hari hameze gute, hapfuye bande, bavuze ati bisha abasirikare 7, hari abasirikare bangaho hantu, abo basirikare bapfuye ni bande, mbega igwantanamo iposition yari hari yariko canke yegereye aho yariko abasirikare bangahe, hari mugize peru mwabuze abasirikare bangate, ntabo twabuze, none abasirikare bapfuye bavuye he? Ni ibintu ushobora gukorera ko kugira ngo umenye uti iki kintu n'amakuru y'ukuri canke ni publicité de communication de la guerre. Murakoze. None Red Tabara yovuga ko yateye ahantu itahateye? Ntavyo mvuze jewe, sije ndiko ndabivuga, ndiko ndakubwira nti bavuze ko bateye ubwebwe, uko n'ukuri barahateye, kuko nabaratuza avuga ati barabesha ntibatumaze nkuko babivuga, ahubwo nitwe twabafashe twabama, numva ntibabafashe batahateye. Aho rero amakuru abiri ivyo baratuza yavuze n'ivyo Red Tabara yavuze. Bofisi sindiko ndakumva jewe. Bofisi uranyumva? Bofisi sindiko ndamwumva bro. Yacitse. Na Senyamwiza ari mu baresavye ubwa mbere be na Rumata, hanyuma hariho n'uwitwa Nkwakuzi, hariho n'abandi ngira ngo subiramwo byari byacitse. Subiramwo byari byacitse. Subiramwo byari byacitse. Sinzi ko ho cakwikira Senyamwiza, hanyuma n'uwitwa Nkwakuzi. Sawa. Nkwakuzi yaje imbere yanje. Bonjour. Rumata uduga ku ijambo naho ntariko ndakumva. Oh, Jo, ariko sije natamwe. Ahubwo mengo ni Nkwakuzi. Senyamwiza niwe yatanguye. Ego nibaza ko ari Senyamwiza wowe sigura n'ibintu banditse nabonye mengo. Jewe ofisa yandi makuru bro. Reka tubaze twumva amakuru y'imvaho avuye mu ba Red Tabara muri ijambo. Sinzi ko ari je nteko ndamwumva bandi mu. Uwo nindavuze nta umuntu avuze ibya Red Tabara ninde? Ni jewe nari ndabivuze, reka tubaze twumve amakuru y'imvaho ava muri Red Tabara. Nkwakuzi niwe yaduze imbere yanje, ndasufata ijambo nyuma yiwe. Jewe ubizi gute ko Red Tabara ubwo wewe ubizi niwe watanguye, nanje umviriza ndababwire nababwiye iki kiganiro nticateguwe ni radio, ni jewe nacitegure Jo Philbert Karangwa ku gatwe kiwanje. Rero nimba ari je nagiteguye guys, ndabamanura muraza gutangara bro. Nta ma protocole maremare, nta biki nibiki, muvugane muhana ijambo nk'abajene nk'abantu basirimutse. Nimba
uri Red Tabara bitwaye iki uvyemere nimba ari byo atari Jesse byo niko ndabumva bihakane sinzi igituma nimba murakoze. nimba naho ubishigikiye erega guys musirimuke bro vugisha ukuri uri Red Tabara nturiwe urayishigikiye ntishigikiye hama ubatera intege cyangwa ubagira iki mugaye twico dukeneye nuko dukeneye amahoro hama n'ababa babikoze bareke kutubesha kuko urumva kuja hariya kumva ngo bagize ibi nibi abagaca besha basha nk'abadukina jere sindiko je nta numwe nzi vraiment aha anyi umuntu nzi ni Bonfils na Rumata ndabonamo n'abandi nka ba Renard na Daniel ni bakeya nzi vraiment ashobora kuvuga nti uyu uko biri kose ngira sivyo muga abandi ndabona n'amazina atariyo rero tureke kuvuga ngo reka ngo Red Tabara ngo ibiki ngo leta y'u Burundi nawe nimba uri ushikisha leta y'u Burundi urabivuga mu kuvuga ikiri ku mutima je rero ukuntu ntanzi jambo mbereye kuri akabazo kabaye mereye kuri Senya Mwiza arakurikira Hakuzi hama hakurikire Rumata guys uzari uburofa ndakumanura nuko nyene hama muganire mwumvikana nyene nk'abantu basirimuse Senya Mwiza ko nkoboka urakoze Joe Philip kuba wateguye iki kiganiro Jean Philbert wakoze kuba wateguye ikiganiro kandi biranadushimishe no kumva harimo umuntu nka Bonfils nahora ndamukurikira Jean Philbert sinzi ko muri ko buranyumva je sindiko ndabumva sinzi akabazo Bonfils je uranyumva Bon mubwira amanuka acadusira kandi ati Bon uranyumva Joe muri ko muranyumva mumanure Joe reka ndamute hariya hepfo arongera aduga komeza Senya Mwiza komeza duha amakuru asha guys ntimuzane uburofa ndabasabye Bonfils namumanuye mu kanyaragaro sawa twagiye okay urakoze kuba wateguye iki kiganiro kandi wazanye na topic nziza ivuga hagati ya leta n'u Burundi na Red Tabara ninde avuga ukuri jewe nkuko navyanditse hariya ndavuga bose bavugisha ukuri kuko bose baba bakoze ivyo bumvikanye nkuko basanzwe bakorana so ikintu Senya Mwiza uti basanzwe bakorana Red Tabara ikorana na leta y'u Burundi bagaca bagaruka bakanyinyurana sibyo uvuze nivyo mvuze kuko nta na kimwe turabona Red Tabara ikora mu nyungu z'abarundi ivyo ikora vyose biri mu nyungu ya CNDD sinzi ko mushaka ko tuja ku madetaye vyaba ibitero bakora vuga kabisa vuga nije naguhaye ijambo ho vyaba ibitero vyose bikorwa mu Burundi biba ari ibitero bishaka guha agaciro no kwerekana agaciro CNDD no kwerekana ko ifise inguvu cyangwa gutuma politike ya CNDD isobanuka rero nta na kimwe turabona Red Tabara tuvuga ati hari nk'izone yafungiweho abantu bizira karengane bakoze igitero bakagenda bakagira ngo banababohoze cyangwa ngo turabe ngo hari ahantu abanyagihugu bariko barahohoterwa ngo twumve ko Red Tabara yagize intervention ija kubabohoza nta kuntu byo kwitwa ko uri kuragwanira abanyagihugu b'abarundi ukacuja muri Kongo kandi muri Kongo abarundi babayo ni bake cyane sinzi ko yagiye kugwanira bajya bavuga ikirimi c'ikirundi cyane ariko ivyo reka tuvyihorera d'abord byonyene ababa muri Red Tabara mwo tubariza izina Tabara aho riva kuko Tabara twaragyumvise ko ari izina ryatanguye kuva kera imigwi yaritanguje n'abaritanguje bari mu makambi y'impunzi bagwanya guverinoma z'u Burundi abo nabo murabazi n'abantu bari barahunze mu Rwanda muri bya bindi byo muri 1972 ako karagaciyemo nashaka mvuga nti Red Tabara mu bya gisirikare hoho sinzi ko tworonka nuko tunabisobanura ni gute umuntu wo bugamije gutera igihugu c'u Burundi woja kugira base arrière muri Kongo muzi n'akajagari kari muri Kongo hanyuma ukavuga ngo ngo jewe ndi ngaha ngo ndashaka gutera guverinoma y'u Burundi ukazotera mu Burundi uja butsuruzi nka Rusizi ni ibintu umuntu w'umusoda uwo ari we wese adashobora ko yo kwiyumvira ikindi ntushobora gutera
Uburundi ukagira bazariyeri nk'igihugu nka Kongo nabo ubwabo badafise n'ibitaro, mbega abo bana boba bazanye ku rugamba bakaraswa wumva ko uwo batwara mu bihe bitaro? Hamweke abo bana uzoba warabahevye, abo bana utashaka kubagumana nk'abasirikare bawe, uwo barashe ucumwicira ngaho, kuko kumujabukana uruzi Rusizi ni ibintu bitoroshe, ni ibintu bisaba ubwato, ni ibintu sinzi, kandi muzi yuko CNDD yabaye muri Kongo, ifise amabaze muri Kongo imyaka myinshi cyane. Amweke wowe ubu wizera ko hari ubugenderanire canke ubucuti bwa hafi mufitanye na CNDD, aho uzogenda ushire base ariye muri Kongo. Ndaza kugaruka, reka no turindire abo muri Red Tabara baze badusobanurire iyo strategy bakoreshe canke ubwo bwenge bakoresheje bwo gutora kugira base ariye muri Kongo. Murakoze. Nyamwiza, nta muntu wo muri Red Tabara nababuze. Naratumiye Red Tabara barambwira bati twe turi mu rugamba birashushe. Narabarondeye vraiment ndabandikira kuri Twitter barambwira ati twe birashushe, reka tuzoza hanyuma. Nikoze kuri baratuza ati nta nukunyishura kwanza, we ntigeze ananyishura, yarasomye ebana yirira sine. Ubwo rero nta muntu wo muri Red Tabara je natumiye, naho umuvuga ngo twumviriza abo muri Red Tabara nawe natumiye, muga tugize Imana akihi akabarimwo. Oho, baho baramatavya y'amavuta aca anabitubwira neza. Tubandanye n'abandi twavuze ko hakurikira Nkakuze umengo. Ego muranyumvaga Jo Philip? Je ndiko ndakumva bro. Murakoze no kumpa ijambo. Ahanini ngomba ntangurira ngaha ku mutwe w'ijambo ngo hagati ya leta y'u Burundi na Red Tabara ngo nindavuga ukuri. Rero mfatiye kuvyo washoboye gusoma ku muntu yanditse ngo bose barakorana, je ndibaza ivyo bintu sukuri, kubera nta numwe atazi yuko uwo muhari Red Tabara uravugwa mu bihugu, mu nama zose ziriko ziraba imishikirano, ndetse n'ijya biriko birabera i Rwanda baraza bakabigarukako bakavuga umuhari Red Tabara ko leta y'u Burundi itegerezwa ikagira ukuntu bokumvikana nabo bagataha iwabo. Dufashe ya nama iheruka muri ONU muri September, leta abaserukira leta y'u Burundi baravuze Red Tabara, abaserukira leta ya Kongo baravuze Red Tabara, ivyerekeye akarere bo muri Union Africaine. Uwo muhari Red Tabara uravugwa hose, kandi na leta y'u Burundi aho igeze, mwarabonye n'abantu bavuye muri Union Européenne baraje barabwira Ndayishimiye yumvikane n'abo bantu ba Red Tabara. Ndayishimiye aravyemera, aravuga yuko ngo bazoze batahe, ngo abagirizwa bazofungwa, ngo bazoca bakubitwa intahe mu gahanga. Ivyo sagaseseshwa rumuri, ni ibintu umuntu adashatse kwirengagiza, canke ngira yoba ataba kuri planeti yovuga yuko Red Tabara yoba itari. Dusubiyemo rero kuvuga yuko ngo ntiyumva ukuntu Red Tabara yoza ngo kugira ibitero, hariyo Rusizi, hariyo n'ingabo. None Nkakuze ndakwibariza akabazo gatoyo, mugabo mbabarire. Oya, nta kibazo Jo Philippe, c'est bon. Red Tabara canke n'ijise? Oya, ndiko ndagira des analyses ukuntu ibintu bimeze, même y compris la géopolitique. Dusubire muri ntuzenya muri kahise, kumva ngo hari abasoda Rusizi ki dushake dushiremo na Tanganyika. Umuhari CNDD igihe wari kuragwana wari ufise amabaze arriere muri Kongo, igisirikare cy'u Burundi cyararungise abasoda babo hafi imyaka 10 bagenda kugwana na ntuzenya na CNDD bakitwa aba FDD. Baravuga yuko ngo ari igihe ngo cigeze ngo kirabasunika gushika no kuri kilometero 800, ariko nticabuza yuko aba FDD baza mu Burundi bagatera ibitero muribuka Kinama, Tenga n'ibindi. Hagaraza bakagera ibitero ingabo zikarema, rimwe na rimwe bakavuga yuko ngo abasoda bavuye Kongo b'i Burundi ngo nibo baje kugwana mu Kinama n'aba FDD ngo kubera bamenyeranye. None kijya gihe twovuga kijya gihe Buyoya yarakorana nawe na CNDD n'aba FDD. Rero amateka ariko arisubiramo mu bintu vya Geria subwo bwa mbere, narafapasa umuntu yarashoboye kubivuga. Igihe kugira Afrique du Sud yikukire cyangwa Namibia, urugamba rwabereye muri Angola.
ivyo bita urugamba rwa kwito kanavare niho vyatumye ntuzenya Afridiside igondozwa bakemera yuko ijya ntwaro ya apartheid ikemera yuko abirabure bataha bakinjira mu gisirikare bakinjira mu nzego zose ivyo nta na kimwe gishasha ku isi ni ibintu vyama bibaho kurwanira ni ibintu biri normal kandi n'ubu no mu Burundi Kongo igangwano ya Kongo nizo determina ukuntu ikibazo cy'u Burundi gikemuka sibwo bwa mbere kandi ingabo z'u Burundi zifise histoire muri Kongo bimaze kuba incuro nyinshi même depuis kwa yaba kwa Micombero ingabo zaragiye yaba kwanje kwa zaragiye n'ubu zarasubiye 96 n'ubu zirasubirayo rero sinumva yuko umuntu namba tano vraiment turi abantu dukunda u Burundi tube bari realiste turondere ukuntu dushobora kugira turondere inyishu wewe umuntu ntaze kugwanya umuntu ariko aragwanya uriko arica abarundi CNDD FDD hanyuma ugaca ugomba kuza ukagwanya umuntu yahagurutse akema akavuga akemera bajya abana bahagurutse kandi murazi ko bava mu bintu vya manifestation ya 2015 ariho bro wowe uri kurigisha ariko uri kurarondera uri kurigisha oya Jean Philippe reka mbabarira gatonya turiko turavuga diko ndavuga ukuntu ibintu bimeze rero igihugu kirafise ingorane je rero sishobora kumva umuntu ariko ragwanya umuntu afise ingorane mu gihugu ucuza ukamugwanya none wewe twokwita yuko umuntu urashobora kuvuga yuko nawe wowe ukorana niyo leta iri kwiragira n'ababarundi kubera ko umuntu atokwiyumvira yuko nawe uri woba waratumwe wowe uri kurakorana nayo mu gihe wowe ugomba kugwanya umuntu ariko arayigwanya nkaba ngejeje ngaho turabandana erega abanyagihugu bizera leta kurusha Red Tabara bumva Red habivuze ati twakoze ibi nibi leta igaca ivuga ati bariko barabahenda ahubwo mwe muturindire gatoyi nta nico bivuze ko nimba bijya bintu by'ukuri Red Tabara shaka ko yarabesha abantu canke leta wenda akabarikirabesha nkuko Bofisi bivuze Jean Philippe ibintu vya la guerre de communication urabibona no ngaha mu ingwano ya Ukraine warabonye ukuntu ingwano ya communication yabaye cyangwa ya matora ya ntuzenya uyo muri Amerika Trump hamwe ukuntu vyagenze uba kubwira ingwano ya communication irakaze kurusha ijya iri physique iravuga iraruta no kurunguka ingabo ibihumbi kuritse ivyo nibisanzwe ariko mu bintu bihari kuvuga ko Red Tabara bikorana niho tubisubira tukagaruka ngo na leta ya Gitega ivyo bintu nta muntu ivyo bintu sivyo Okay, senya mwiza we banzureke mane banzureke ndagusavye ahubwo Rumata tubanze tumuha ijambo nawe agira ico ashikirije we ndabona ukura rya twushaka kwishura nkwakuzi nakubonye Rumata kungoboka imbere ko senya mwiza avuga Bonfils ate yongera nawe avuge niwe mutumire wanje en fait sawa murakoze Jo ndakuramukije ndamukije na Bonfils nkwakuzi n'abandi mwese yambo en fait n'ubwa mbere je mbaye d'accord na nkwakuzi n'ubwa mbere mbaye d'accord na uti ngahora muguruka gusa urakoze kato sawa oya ndoza ndabahuza sigaje no kuguhuza n'umuntu umwe kare naravuga reka uraza gushima mejeje oya ntaco nkangora n'uri umurundi ntaco karamaze ya urumva uravuze akantu ati amateka yisubiyemwo kandi nivyo kuko mva amateka twari dufise nuko Sinduhije yakoranye na CNDD-FDD amateka yisubiyemwo rero urumva umva tutabihurijeko none yakoranye gute urashobora kubivuga ukuru yakoranye nayo reka nivyo njeko reka ndanabizeko neza Bonfils namba atigize no musi popa wa Red Tabara canke MSD aratubwiza ukuri ko n'umunyamakuru akunze kumenya amakuru ya kera cyane cyane ya gisirikare Bonfils sinzi ko mu nyumva nasho ndabibaza akabazo gera ko nta kibazo ushatse ndanakwishura directement yego sinzi ko wibuka kera igisuda citwa FAB ex-FAB ikigwana bigeze gushaka kuja gutera CNDD-FDD hari hafi yo mu kibira za Cibitoki ahantu Cibitoki ca Rugombo sinzi ko ahantu hitwa ntibagiye nambari Ndubura urahazi Ndubura ntiri mu Cibitoke ni hagati mu isanzwe ya Bubanza uri ko
bahita indora ni musitoke indora ni muri Bukinanyana ariko ndubura ariko aravuga ndakubwira ni muri komine Rugazi y'intara ya Bubanza hafi Nkarange n'ahandi murakoze ego sinzi uribuka ko higeze ko Sinduhije RP icuguruka d'après quelque temps yuguruwe uribuka ko bigeze gusinyara CNDD-FDD ikoresheje amakode ku radio abasirikare bakagenda bagiye kuba kura ahantu bari bagasanga nta numwe hari bahavuye byarabaye ntibyabaye biba bigoye kwemeza ngo byarabaye canke ntibyabaye ariko abantu bakorana n'abaroberi ba CNDD-FDD ntibari abamenyesha makuru canke abasivile gusa n'abasirikare ubwabo bagwana ku ruhande rwa leta harimo bakorana n'abaroberi ba CNDD-FDD n'ikimenyamenya CNDD-FDD ishitse yaciye ibaha amatabizi murakoze sawa rero none umunsi umva ntubyemeje ntubihakanye ariko urabizi ko byavuzwe cyane kwiyo si yo kuyonyene oya ndiko ndaguhiyo yonyene ndaguha example habaye nyinshi mfise aho nshaka kugaruka ntunjaniranye ivyo barabivuze byaravuze none uno munsi tuvuze ngo Rede Tabara ikorana na CNDD-FDD n'amateka yisubiyemo nyene none wumva kera bundi ho batakoranye abasirikare bari muri FAB bagakorana na CNDD-FDD ubu nyavuze ati Rede Tabara ikorana na CNDD-FDD ni igiki wumva abantu baba beshamwo urumva n'amateka bayisubiyemwo kuvuga rero urumva ni bimwe muvuga ngo hagati ya leta y'u Burundi navuze ko kurabesha oya jewe naco oya mushake muvuge ko mbesha rega oya Jesse nigeze mvuga kuri kurabesha mvuze ko ari tugenda bivuze twebwe tuvuga les faits tukava mu bintu byo kuvuga ngo ibintu bya populisme ntabyo dushaka ukuri kuko yaba muri Rede Tabara yaba umusirikare w'uburundi wo muri CNDD-FDD n'umurundi apfa tureke gukinagira tutazi iyo dukinagira tuze duhanurana abantu bonasanga n'impfu zibaye nke niyo gahunda rega kuko abarundi bararusha hama igituma mvuze ivyo niki nukuvuga ngo iyo muvuze ngo hagati ya Rede Tabara n'Uburundi one ndavuga ukuri je nibaza yuko inyishu mwayumvise sinda ndanayikura mu kano kanje nivyo hama urumva nta sagasesesha rumuri niko kuri ariko Bonfils arakantu wavuze ngo ntabyuti ko ngo Rede Tabara yisha abanyamurenge mwabonye uri umunyamakuru ndazi ko wabibonye ugombye kutigeze ubona amafoto y'abanyamurenge bavuga ati ni Rede yaduteye ubona abantu babatemye abandi babisha ubona inzu zabomotse imurenge amafoto nigeze yabona cana ako ntabyigeze mubona kuko wavuze ngo ntabyigeze ubona wowe ngo ivyo bintu kandi ngo ntibigeze hari akantu heje kuvuga mu kanya c'est dommage kuvuga ngo nta umuntu yapfuye wabonye ngo yavuze umuntu apfuye aravuga oya sinavuze umuntu yapfuye avuze sinabronse amakuru yemeza ati hapfuye abanyamurenge bangana uku bishwe na Rede Tabara yarahanaha ico narumvise ko Rede Tabara yivye inka z'abanyamurenge yateye imihana y'abanyamurenge sinigeze ndagihakana sindanahakana ko Rede Tabara itagwanye na FPB hagapfa witwa Rugwe hagapfa kapitene Ndayimirije mbere akapfa bavuga ngo babanje kumufata hagapfa n'undi musuzo officier ntibuka izina aho rero hanyuma uremeza ko Rede Tabara ari yasinduhije ivyo yasinduhije ahubwo wenyene mugende gake dukora twabaye ba journaliste rega naho tudahemba Rumata ariko Bonfils oya kiganiro Sinduhije yemeje mu kiganiro caciye kuri space ukunyene yavuze ati abo bantu turemera ivyo bagwanira mbere benshi muri bo abo muri MSD mbere n'ivyo bavuga muri ideology barahuza na MSD habati none Rede Tabara hoba haboneka yinda ahubwo bagomba kuyigwanya bagomba gushinga Rede Tabara nyakuri yabo mu bisanzwe naho atavyemeje 100% uri kurumviriza usoma entre ligne urumva ko yo bari yiwe ariko ibisigaye si twebwe twemeza ko ari yiwe canke atari yiwe mu gihe ataravyemeza twebwe tuguma tubirabira kure tukavuga tuti ni yabo bariko baravuga ba Patrick Nahimana n'umuvugizi muga ntiturumva chef d'état major wayo wo muri kino gihe bavuga ngo witwa Bayaga witwa Gisiga ngo yarajejwe operation baramwishe
n'abandi hari ninde yamwishe bavuga bamwishe muri Rede Tabara nyene bamucira urubanza ngo yoba agomba gukorana na M23 bamuhora ngo gukorana na Agricole Ntirampeba. Ayo niyo makuru Jemfis. Bya bintu birakaze, bya bintu birakomeye. Oya urumva ikibazo gihari banza mureke oya urumva umenga turi muri tribunal ariko bagenda oya sorry none wewe utwara muri Rede Tabara uwa muntu yakuvugishije gakwakuzwa tanze guys mbe murazi yuko ngaho imbere yanje hari ahantu handitse ngo mute everyone. So guys mugende buke twe turi generation shasha twaje ngaha kuri space ngo tuvugane ukuri hama Bonfils atawe nibyanashoboka tunigishanye hama Bonfils we harakantu uvuze ngo FPB ngo yagwanye nande ucubwira abantu hari abantu batazi FPB carico numvise uvuze n'amazina abantu bapfuye je nsubira mwako kantu kancitse byose bitubwiye FPB na Forebu byarisa nk'umuhari umwe hanyuma bari muri Kongo bose bagwanya leta y'u Burundi na Rede Tabara hanyuma birashika sinzi ivyo batumvikanye ko Rede Tabara iratera abo ba FPB ibicamwo intwazangabo zibiri witwa Rugwe n'uwitwa Ndayimirije Leopold be yari umurescape wa hôpital Bumereka akaba na témoin de la cour pénale internationale.